wahoze mu buyobozi bw'ikigo Boeing mu gice gikora indege zo mu bwoko bwa 737 yatangaje impungenge nshya ku birebana n'umutekano w'indege za Boeing 737 Max zari zarabujijwe kuguruka nyuma y'impanuka ebyiri zahitanye abantu. Avuga ko izo ndege ebyiri ibibazo zari zifite mu byuma binyuramo umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibituma iguruka byagaragaraga cyane mbere y'uko izo mpanuka ziba. Atekereza ko ibyo bibazo bishobora kuba byaratewe no gukorwa nabi mu ruganda rwa Boeing zo mu bwoko 737. Bwana Pearson havuga kandi ko indege zakorwaga vuba mu gihe abakozi bari bararengewe n'akazi. Ikigo Boeing kivuga ko nta sano iri hagati y'izo mpanuka n'uruganda rwakoze izo ndege. Indege za Boeing 737 Max zongeye kuguruka muri Amerika. Inzego zishinzwe kugenzura indege mu Burayi byitezwe ko muri kino cyumweru nazo zizemerera izo ndege kuguruka. Florentine. Urakoze Jacques Nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Nongeye kubaha ikaze, nongere saba imbabazi kandi abadukurikira ku rubuga rwacu rwa Facebook kuko mutashobora kumva amajwi mwabona gusa amashusho. Akanenge kari muri rero twagakosoye, murashobora gusubirako mukadukurikira ikibiriraho. Duhere amakuru yacu rero muri Uganda, aho sentare yo mu mujyi wa Kampala yategetse abajeje umutekano kuva mu rugo rw'umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi azwi ku matazirano ya Bobi Wine mu micungararo y'umugwa mukuru Kampala. Abajeje umutekano bari bamaze igihe barabujije Bobi Wine gucaruka kuva umunsi habaye amatora harashize indwi zibiri. Inkuru ya Patience Atuhayire mwishikizwa na Victoria Uwonkunda. Uyu mwanzuro w'urukiko uje ukurikira ikirego cyari cyatanzwe n'abunganira mu mategeko Bobi Wine bamagana kuba we n'umugore we batemerewe gusohoka mu rugo rwabo. Abapolisi bafite intwaro n'abasirikare bakikije urugo rw'uyu munyamuziki wahindutse umunyapolitiki ku buryo nta muntu wari wemerewe kwinjira cyangwa ngo asohokemo. Abandi benshi bakoraga amarondo mu gace atuyemo. Igipolisi kiravuga ko ibi byakozwe muri gahunda yo kubuza uyu mugabo uherutse kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu guhamagaza imyigaragambyo iri mu rugomo. Bobi Wine n'abandi banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko amatora aherutse yibwe na Perezida Yoweri Museveni wayatsinze n'amajwi hafi 50% nk'uko imibare yatangajwe ku mugaragaro ibyerekana. Umuvugizi w'igisirikare Brigadier Flavia Byekwaso yabwiye BBC ko inzego zishinzwe umutekano zizubahiriza uwo mwanzuro w'urukiko. Inkuru ya Patience Atuhayire. Bobi Wine ubwiwe rero kugeza ubu ngo aracavuga yuko abajeje umutekano bakiri ku rugo rwiwe nubwo sentare yari yatanze iyo ngingo. Mu gihe ubutegetsi bw'u Burundi bwemeza yuko bufise icizere ko imigenderanire n'u Rwanda igiye gusubira ku ntambwe ishimishije mu minsi ya vuba, bukomeza kuvuga yuko hari ivyo bugisaba ico gihugu kibanyi. Mu ijambo umukuru w'igihugu yashikirije ejo mu ikoraniro umugambwe warimwo yo gusubiriza umunyamabanga mukuru wo mugambwe ni kibanza uwo mukuru w'igihugu yahoramwo. Umukuru w'igihugu rero yavuze yuko hari ibyo bihugu vyompi ico bipfa ngo bikizi ngo kivuye mu nzira rero byoheza bikumvikana. Umuvugizi wiwe Jean-Claude Ndenzako Karegwa yantiriye ku mayange ivyo bibazo bivugwa bikiri mu nzira, ahanini bikaba bishingiye ku gutanga abaregwa bashakwa n'ubutegetsi bw'u Burundi kuko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015 bukavuga yuko u Rwanda ruhaye indaro abo bantu, hamwe rero no kureka impunzi zivyifuza zigatahuka ndetse no gutanga umugwi w'abantu 19 Burundi buvuga yuko bafatiwe mu Rwanda baheje gutera ku butaka bw'u Burundi. Namajije rero ico cizere c'u Burundi aho kiva nimba ivyo bibazo twumvise vyavuzwe kuva kera bikiri mu nzira. Jean-Claude Ndenzako Karegwa. Tubandanya dusaba kandi umusavyi aranoga, tukizera ko bitebuke ababikoze bazova ibuzimu bakaja ibuntu, hanyuma tugasubiza hamwe kuko ivyo bunguka mu kudakora ivyo tubasaba ni bike ubwenge n'ivyo bokunguka mu gukora ivyo tubasaba. Mega u Burundi bwobwo u Rwanda
ntaco gwabasaba kugira ngo ubu bumwe bushobore gusubira nk'uko bwari mushobore kuzuzanya. Twebwe ivyo badusavye byose harimo kuvuga yuko Burundi bwoba buhaye indaro abanyarwanda bamwe bagomba gutembagaza ubutegetsi. Baravuze mbere na bo mu muhari FDLR, baravuga interahamwe. Twebwe twasavye umugwi uhurikiyemwo bose mécanisme conjoint de vérification wo mu muryango w'ibihugu bisangiye ibiyaga binini ko boza mu Burundi bagatohoza bakarondera abo bantu abo nta numwe basanzeho. Urumva rero twebwe naco tugisabwa, ivyo twasabwe twarabikoze, bisigwa yuko ari bo basigaje gukora ivyo tubasaba. Urumva rero 50% cyarakozwe byateza gukorwa n'u Burundi, havwe 50% teza gukorwa n'u Rwanda. Twumvise umukuru w'igihugu avuga ngo ico dupfa barakizi kandi natwebwe mu Burundi turakizi. Ni giki barakizi? Nivyo bintu bitatu nyamukuru, no kuvuga kurungika abatembagaje ubutegetsi bikabananira, bakarungikirwa ubutungane bw'Uburundi, bagacirwa urubanza nk'uko bagenzi babo baciriwe urubanza. Ico ni cyambere. Ica kabiri, kurungika zijya nkozi z'ikibi zateye Uburundi hama zikagenda mu Rwanda uko ari 19. Ica gatatu, kureka abarundi bose bari mu Rwanda bifuza gutahuka mu gihugu c'amavukiro bagatahuka. Ica kane naco gikomoka kuri ivyo byose, no kureka kwivanga, no kureka kwisuka mu biraba politike y'u Burundi. None kubenga ibi nivyo mwahereye ko kuva mugitangura kuganira, kuva aba bashikiranganje b'imigenderanire bahuye, nta nyishu u Rwanda rurabaha kuri ibi bibazo? Nakubwiye ko rwatanguye kwishura ikibazo ku kindi. Abarundi bava mu Rwanda baratahuka, ntibatahuka bose mugabo bariko baratahuka. Urumva hariho ibimenyetso vyiza bitanga ibimenyetso mwavuze kuri iki bibazo bisigaye navyo nko kubaha ku kibazo kindi kijanye n'abagomye gutembagaza ubutegetsi. U Rwanda rwarigeze gusaba yuko bohabwa ikindi gihugu atari Burundi, hama mu nyuma tubabwira yuko ivyo bidashoboka. Twizeye yuko nabone mu gihe bamaze kumva ko ivyo bidashoboka bariko bariyumvira. None ko twumvise yuko vyinshi mwavuze yuko mugikomeza kubisaba, ariko intambwe mwebwe mwasabwa mukaba mwarayujuje, ubwo sukuresha u Rwanda kugira ngo murabe yuko hari intambwe bwotera, ariko ibintu ko muriko murabivuga ngo bigiye gusubira mu nzira vuba atari ko bimeze. Urabona wowe umumenyesha makuru uramaze kumva no gukurikirana gutohoza amakuru ajanye n'ibiganiro hagati y'abantu, hagati y'imigwi y'abantu. Ni ibintu bifata umwanya muremure, bivanye n'ikibazo ingene kimeze. Nta na kimwe covuga ngo vyotuma umuntu atizera cyangwa umuntu yihebura. Twebwe twizera yuko bitebuke, kubera ivyo u Rwanda rukeneye mu Burundi, kubera n'ivyo Burundi bukeneye mu Rwanda, kubera n'ivyo twese ushobora kuba dukeneye, bigasaba yuko twitunganya neza kugira ngo tubironke. Ivyo byose bizotuma umwe wese akora ivyo asabwa, cyane cyane n'amategeko mpuzamakungu, ko ari amategeko mpuzamakungu twese duhamagariwe kubahiriza. Jean Claude Ndenzako Karegwa, umuvugizi w'umukuru w'igihugu b'u Burundi. Aba mu micungararo y'igisagara ca Bujumbura mu Burundi no mu kiyaya ca Rusizi mwaraye mwumvise nyamugigima yadutse nk'igihe c'isaha imwe zo ku mugoroba. Ni nyamugigima abahinga bavuga yuko yari ku rugero rwa 4.4 nyene kuri rwa rupimo rwa Richter. Nabajije umwe mu bakurikirana ubuhinga mu bijanye n'imero y'isi geology, Chrysostome Ngendahayo, aba mu Busuwise. Ico mu bisanzwe nyamugigima nka benizi zishobora gutera nk'ingaruka. Ako kanari n'ibice bine ntabwo ari igipimo kiri ku rwego rwo hejuru cyane. Ni igice gisanzwe kiri muri kariya karere, kuko kariya karere ubundi abahanga bazi neza yuko kariya karere atari akarere gafite ikintu umuntu yakwita yuko ari riske cyangwa akarere gashobora kubamwa amakuba menshi cyane, kubera ko ibipimo biba muri kariya karere biri hasi cyane ugeranije n'ibindi bice biri hirya no hino mu isi. No kuvuga rero yuko nyamugigima irashobora kuza isigahinda abantu bakavyumva, ariko nta mpungenge ziba zihari kwisitura ibintu igasitura isi nka kumwe duhora tubibona ahandi. Impungenge ntabwo ziba zihari zikomeye, ariko ahangaha ntabwo bishatse kuvuga yuko impungenge zidashobora kuhaba bitewe n'uburyo amazu yubatse. Hari igihe abantu bashobora kubaka amazu yoroshye cyane ku buryo
nyamugigima y'icyo gipimo cya 4.4 ishobora gusenya igasiga habaye ibintu by'ingorane byinshi cyane. Ntabwo tugomba kwirengagiza yuko i Burundi i Bujumbura hari ikiyaga cya Tanganyika. Nyamugigima ishobora gukubita epicentre ikaba iri munsi y'ikiyaga cya Tanganyika. Icyo gihe ni ukuvuga yuko nk'abantu begereye ikiyaga cya Tanganyika nko mu mujyi wa Bujumbura, ikubitiye hasi hashobora kubaho ikintu bita tsunami, ku buryo amazi y'ikiyaga ashobora kuzamuka akaba yajya no mu mujyi hagati. Hashobora kuba tega nyinshi cyane, hashobora kuba n'abantu bashobora guhasiga ubuzima. Ibyo byose rero ni ibintu biza bukwi na bukwi canke bishobora kumara igihe birakurikirana n'iyo nyamugigima. Oya, bikurikiranye n'iyo nyamugigima kubera yuko aho ikubitiye niho amazi nayo ahita agira ikintu umuntu yakwita shock. Ayo mazi noneho agahita ajya hejuru, hakaza biriya bintu twakwita mu rurimi yenda rw'igifaransa twa revage mu rurimi rw'igifaransa, imikunda canke imikuba. Ayo mazi rero aza yirukanka ku buryo aza asatira inkengero z'umujyi ku buryo ashobora kwinjira mu mujyi. Rero ikintu umuntu yavuga nko kuri iki kibazo kiba gihari ni ukuvuga yuko nk'abanyagihugu cyangwa se nk'amareta ibihugu yenda bituriye ako karere bagombye kujya bamenya yuko nk'ahantu izo nyamugigima ziba ziherereye, ahantu zishobora kubera, ku buryo bashobora gushyiraho ingamba z'ubwubatsi bakubaka bakomeje. Haramutse habaye nk'icyo kibazo cya nyamugigima, abaturage badashobora kugira ingorane nk'izo ngizo zaba zatewe na tsunami. Chrysostome Ngendahayo, gahuza miryango ibashikanye ku isaha imwe buri minota 12 mu karere k'ibiyaga binini. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye, nari kuraje koko mwana wanjye, akaba bikahanukaga mu giti kakwitura kwibati nkagira ngo usaraje. None burinze butandukana datashye ubu koko ari. Sinzi ko ndi bubashe kwiga mama. William se yakubwiye ngo iki mama? Yamubwiye ko ejo atakoranye na Bushombe. Mama nanjye ndumva ngize ubwoba. Kuki yasize William ari usanze umutwara? Ubu se ndamenya koko mbariza hehe mana yanjye we. Ni 12:45 kuri BBC. Nejo rero ntimuze mutangwe. Mu Rwanda kuva mu mpera z'indwi yarayirangiye, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buriko burapima COVID-19 buhereye mu micungararo y'umugwa mukuru wa Kigali, ni mu ntumbero yo kuraba uko ubwandu bwa COVID-19 buhagaze muri uyo mugwa mukuru. Guhera ku munsi wa gatandatu rero, abakozi bashinzwe ibikorwa byo gupima bafata ibipimo ababa muri uwo muji bagiye kumara indwi ya mbere mu ngingo zo kuguma muhira. Gusanga abanyagihugu aho baba ngo bizotuma ahamerewe nabi nico kiza gusumba handi hamenyekana, ndetse hanafatigwe n'imigambi yihariye. N'inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa i Kigali. Iki gikorwa cyo gupima cyatangiye ku gatandatu, kikaba kigomba kugera mu tugari 161 tugize umujyi wa Kigali. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko ishaka gupima abantu bagera ku 24,000 bazayiha ishusho y'uko icyorezo gihagaze muri uyu mujyi. Ni icyemezo gifashwe nyuma y'iminsi mikeya umujyi wa Kigali ushyizwe mu kato kagomba kumara iminsi 15. Harapimwa abashesha kanguhe bujuje nibura imyaka 70 y'amavuko, abafite uburwayi budakira ndetse n'abagaragaza ibimenyetso. Kuki se bagomba gupima abantu bo basanze aho batuye? Minisitiri w'Ubuzima Daniel Ngamije: twajyaga dukunda gupimira abantu ku masoko, muri za gare, kuri za rompwe, ariko burya ntabwo byatumaga duhuza imibare yabo twabonye banduye naho batuye. Abagaragayemo uburwayi barabarizwa mu kahe kagari. Biduha ishusho y'umujyi wa Kigali ku buryo twavuga tuti uburwayi bwiganje wenda dufata izindi ngamba zihariye zijyanye n'aho abantu twagiye tubasanga, ariko harimo cyane cyane no kugira ngo tumenye ibiri kubera mu ngo, hatagira abantu baza kuturembana tutabizi cyangwa nabo batabizi. Tumenye ngo abenshi twabagezeho nta kibazo bafite, abari bagifite twabarangiye kwa muganga kugira ngo baze hakiri kare tubasuzume. Ku munsi wa mbere abarwayi 220 nibo bagaragaye ku bipimo 2500 byari byafashwe. Mu gihe umujyi wa Kigali urangije icyumweru cya mbere muri gahunda ya guma mu rugo, Minisitiri Ngamije avuga ko imibare igaragaza ko amakuru ari meza kuko imibare igenda igabanuka. Kuri we ngo icyemezo cyafashwe cyo gushyira umujyi mu kato kiragenda gitanga umusaruro. Ikintu turi kubona mu minsi
itatu ine ishize nuko Kigali yarushaga uturere tundi twose, ubu mu minsi ine ishize utundi turere twose turi kurusha Kigali ku mibare tubona buri munsi. Iki gipimo gikomeje gutya tukagenda tubona imibare igenda igabanuka muri Kigali, ariwo musaruro mwiza waguma mu rugo. Hari aho tuza kugera mu isesengura tuvuge tuti uko bigaragara abantu basobanukiwe babyumvise, hari izindi ngamba zishobora gufatwa. Mu gihe abashinzwe ubuzima bavuga ko ubwiyongere bw'icyorezo burushaho kuzamuka, hari abandi bavuga ko ibyemezo bifatwa bibangamiye imibereho y'abaturage. Hari ndetse n'abashidikanya ku mibare itangazwa buri munsi, bavuga ko ari igamije gutera ubwoba abaturage. Imbere y'iki kibazo, Minisiteri y'Ubuzima yatangiye kugaragaza abarwayi batanga ubuhamya bavuga ububi bw'iyi ndwara. Iki ni gishya kuko ubusanzwe bigoye kubona ifoto y'aho bavurira iyi ndwara, ndetse n'abahitanywe nayo bakaba bakunze kugirwa ibanga. Ku barwayi basaga gato 4,000, ababarirwa ku rugero rwa 5% nibo bonyine barembye bakurikiranwa bari kwa muganga, mu gihe abandi 95% barwariye mu ngo zabo. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Arakoze Jean Claude Mwambutsa. Nk'uko mumaze kubimenyera rero ku minsi ya mbere no ku wa gatatu turabatumikira ku bibazo muba mwasize ku rubuga rwacu rwa Facebook. Kuri ico cose mushaka gusiguza muganga kijanye n'ingwara ya COVID-19. Uyu munsi rero muganga Leonard Wayo adusubiza ibibazo by'abanywanyi babiri, Bonne Muhoza na Evariste Bucumi. Evariste akaba yatanguye amubaza impamvu abaganga bataduhimiriza gukaraba mu maso nk'uko badusaba gukaraba mu minwe mu nzira yo kwirinda iyo COVID-19, kandi bavuga yuko umuntu ashobora kwikora mu maso akayandura. Muganga Leonard Wayo: ubushakashatsi bwerekana yuko mu mugabane w'amaso uwo bita mu gifaransa retine no mu cyongereza ndumva ari kimwe, cyangwa se mu miyoboro y'amarira virusi yabonetsemo, ariko iba ari nkeya. Aho iboneka cyane ni mu mayira y'ubuhumekero no mu bihaha. Naho hari n'ahandi yabonetse nko mu mutima, mu mpyiko, mu mara no mu mwijima, ariko rero aba ari nkeya kurusha nyine uko mu kanwa cyangwa mu bihaha no mu miyoboro y'ubuhumekero niyo uboneka cyane. Aranavuga ahubwo ati none iyi ndwara ya corona yoba ituruka ku zindi ndwara umuntu asanganywe mu mubiri? Oya, ibyo ntabwo ari byo. Coronavirus ibyo tuzi nuko yavuye mu nyamaswa noneho ikagera ku bantu ariko inyuze mu yindi nyamaswa. Ubwo ni inyamaswa zayiteye iyindi nyamaswa, noneho iyi nyamaswa yindi itera abantu. Icyo tuzi rero ubu ngubu nuko ishobora kuba iva ku gacurama. Ibyo byavuzwe mu Bushinwa ngo yuko yaba yaraturutse kuri pangore, ntabwo abashakashatsi babyemeranyijeho. Kugira ngo ifate abantu rero bakanayiherekanya nuko yanyuze mu zindi nyamaswa zibana n'abantu cyangwa se zaribwe n'abantu. Hari agasimba kitwa bison kaba mu majyaruguru y'Ubutaliyani no muri Denmark. Mugeze kumva ko muri iyo bison babonyemo virusi yahinduye isura, iriya coronavirus. Iyo coronavirus rero babonye muri ko dusimba twa bison rwose ijya gusa cyane na coronavirus. Ubwo rero ako gasimba turimo kugakoraho ubushakashatsi kugira ngo turebe niba ariko kayiteye abantu. Kariya iwacu bita agacurama canka agahungarema? Ye agacurama rwose kugeza ubu ngubu rwose tuvuga ko ariho yaturutse ya coronavirus, n'ubundi ko uducurama twibanira na za coronavirus nyinshi, ariko iriya rero yavuye mu ducurama noneho iza gufata abantu ariko inyuze mu kandi kanyamaswa tutari twamenye. Hari uwundi yitwa Bonne Muhoza abaza niba corona yo ifitanye isano na asma canke yo bifata nk'uko kwa asma. Oya, coronavirus nta sano ifitanye na asma, kuko coronavirus nyine ni virusi, corona ni urugori cyangwa uruziga, ni naho iryo zina ryavuye. Naho asima rero ni indwara ifata ibice by'ubuhumekero bwinjiza umwuka wa oxygene mu mubiri, noneho nyuma ukagera mu maraso, noneho amaraso akawugeza mu bindi bice by'umubiri aho oxygene igomba gukoreshwa. Ntago rero asima iterwa na virusi, ahubwo icyo tuzi cya asima ni uko iyo miyoboro y'ubuhumekero nyine itumba igafunga, umuntu agasemeka ntabashe guhumeka, ku buryo batamuhaye imiti ashobora no gupfa abuze umwuka. Bona arangiza abaza ati corona ubukana bwayo bugereranywa gute n'ubwa Ebola?
ntabwo byoroshye kuvuga ntuza ubukana bwa korona na ebola kuko ni za virusi ziva mu miryango itandukanye. Iriya nyine sarse kovude nyine ni za coronavirusi, ariko ebola ni za virusi zitera umuriro zigatera no kuva amaraso mu mubiri. Ntabwo ebola ifata mu bihaha, kandi rero umuryango wayo ni virusi, ahubwo ebola ngo nibutse yuko ebola ni umugezi wo muri Zaire, ngubu ngo Repubulika Iharanira Amajyambere ya Kongo, niryo zina ryavuye. Muganga Leona Nduwayo yishura ku bibazo by'abanywanyi bacu baca ku rubuga rwa Facebook mu kubaza ico cose biyumvira bakeneye kumenya kuri iki kiza ca coronavirus. Ku rubuga rwacu rwa Facebook kandi turabona bamwe mu bakurikira amakuru yacu bagize ico bayavuga ko nk'iriya ya Nyamugigima yabaye ejo mu micungararo ya Bujumbura. Hari uwitwa Single Boy Claude avuga ati iyo Nyamugigima nibaza ko yari irenze ivyo bipimo bavuga, kuko yumvise yimara iminota 5 yari konona ibintu bitari bike. Twavyumvise yuko iteye akoba. Habarugira Abdul nawe aravuga ati dushimira Imana, Nyamugigima yari ikaze, muzodukorere ikiganiro dusobanukirwe neza. Ngira ngo abahinga baravyumvise, nitwabikora ko rero bazoheza badutumikire. Goma, Rucuru, Bujumbura na Kayanza mwatwumva, abari muri Cibitoke bariko baravuga yuko batatwumva neza. Mugerageze kuraba umurongo wa internet wanyu ko umeze neza, naho bidakunze murashobora kandi gufata ikiganiro ca BBC Gahuza Miryango kuri internet kuri bbc.gahuza.com, hamwe coba ari kibazo ca Facebook. Reka rero ndabasezere ndababwira yuko leta y'u Burundi ifise icizere yuko igiye gusubiza hamwe mu minsi ya vuba na leta y'u Rwanda mu bihugu bibanyi, imigendanire yavyo ikaba yari yaratosekaye mu minsi yahera. Ariko rero u Burundi buvuga yuko bwateye intambwe ishimishije, ivyabwo ngo bwabikoze bukaba bwiteze yuko n'u Rwanda ruheza rukagira gutyo. Mwumvise kandi yuko mu Rwanda ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatanguye gupimira abantu mu mihana iwabo, cane cane mu micungararo ya Kigali. Intumbero kukaba rero ari ugushaka kumenya uko uduce tumwe duhagaze, kugira ngo dushobore gufatirwa imigambi yihariye kubijanye n'iyo ngwara ya COVID-19. Kino kiganiro cari gihagarikiwe na Robert Patrick Misigaro, jewe mwumva nari Florentine Kwizera. Nkaba ndabashimiye mwese abahisemwo gutangura iyi ndwi dutanguye muteramana na BBC Gahuza Miryango. Mukomeze kugira ibihe vyiza mwirinda corona. wahoze mu buyobozi bw'ikigo Boeing mu gice gikora indege zo mu bwoko bwa 737 yatangaje impungenge nshya ku birebana n'umutekano w'indege za Boeing 737 Max zari zarabujijwe kuguruka nyuma y'impanuka ebyiri zahitanye abantu. Avuga ko izo ndege ebyiri ibibazo zari zifite mu byuma binyuramo umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibituma iguruka byagaragaraga cyane mbere yuko izo mpanuka ziba. Atekereza ko ibyo bibazo bishobora kuba byaratewe no gukorwa nabi mu ruganda rwa Boeing zo mu bwoko 737. Bwana Pearson havuga kandi ko indege zakorwaga vuba mu gihe abakozi bari bararengewe n'akazi. Ikigo Boeing kivuga ko nta sano iri hagati y'izo mpanuka n'uruganda rwakoze izo ndege. Indege za Boeing 737 Max zongeye kuguruka muri Amerika. Inzego zishinzwe kugenzura indege mu Burayi byitezwe ko muri kino cyumweru nazo zizemerera izo ndege kuguruka. Florentine. Urakoze Jacques Nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Nongeye kubaha ikaze, nongere saba imbabazi kandi abadukurikira ku rubuga rwacu rwa Facebook kuko mutashobora kumva amajwi, mwabona gusa amashusho. Akanenge kari muri rero twagakosoye, murashobora gusubira ko mukadukurikira ikibiriraho. Duhere amakuru yacu rero muri Uganda, aho sentare yo mu mujyi wa Kampala yategetse abajeje umutekano
kuva mu rugo rw'umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi azwi ku matazirano ya Bobi Wine mu micungararo y'umugwa mukuru Kampala. Abajeje umutekano bari bamaze igihe baraburije Bobi Wine gucaruka kuva umunsi habaye amatora harashize indwi zibiri. Inkuru ya Patience Atuhayire mwishikizwa na Victoria Uwonkunda. Uyu mwanzuro w'urukiko uje ukurikira ikirego cyari cyatanzwe n'abunganira mu mategeko Bobi Wine bamagana kuba we n'umugore we batemerewe gusohoka mu rugo rwabo. Abapolisi bafite intwaro n'abasirikare bakikije urugo rw'uyu munyamuziki wahindutse umunyapolitiki ku buryo nta muntu wari wemerewe kwinjira cyangwa ngo asohokemo. Abandi benshi bakoraga amarondo mu gace atuyemo. Igipolisi kiravuga ko ibi byakozwe muri gahunda yo kubuza uyu mugabo uherutse kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu guhamagaza imyigaragambyo irimo urugomo. Bobi Wine n'abandi banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko amatora aherutse yibwe na Perezida Yoweri Museveni wayatsinze n'amajwi hafi 50% nk'uko imibare yatangajwe ku mugaragaro ibyerekana. Umuvugizi w'igisirikare Brigadier Flavia Byekwaso yabwiye BBC ko inzego zishinzwe umutekano zizubahiriza uwo mwanzuro w'urukiko. Inkuru ya Patience Atuhayire. Bobi Wine ubwiwe rero kugeza ubu ngo aracavuga yuko abajeje umutekano bakiri ku rugo rwiwe nubwo sentare yari yatanze iyo ngingo. Mu gihe ubutegetsi bw'u Burundi bwemeza yuko bufise icizere ko imigenderanire n'u Rwanda igiye gusubira ku ntambwe ishimishije mu minsi ya vuba, bukomeza kuvuga yuko hari ivyo bugisaba ico gihugu kibanyi. Mu ijambo umukuru w'igihugu yashikirije ejo mu ikoraniro umugambwe warimwo yo gusubiriza umunyamabanga mukuru wo mugambwe ni kibanza uwo mukuru w'igihugu yahoramwo. Umukuru w'igihugu rero yavuze yuko hari ibyo bihugu byombi ico bipfa ngo bikizi ngo kivuye mu nzira rero byoheza bikumvikana. Umuvugizi wiwe Jean-Claude Ndenzako Karegwa yantiriye ku mayange ivyo bibazo bivugwa bikiri mu nzira, ahanini bikaba bishingiye ku gutanga abaregwa bashakwa n'ubutegetsi bw'u Burundi kuko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015 bukavuga yuko u Rwanda ruhaye indaro abo bantu, hamwe rero no kureka impunzi zivyifuza zigatahuka ndetse no gutanga umugwi w'abantu 19 Burundi buvuga yuko bafatiwe mu Rwanda baheje gutera ku butaka bw'u Burundi. Namajije rero ico cizere c'u Burundi aho kiva nimba ivyo bibazo twumvise vyavuzwe kuva kera bikiri mu nzira. Jean-Claude Ndenzako Karegwa. Tubandanya dusaba kandi umusavyi aranoga, tukizera ko bitebuke ababikoze bazova ibuzimu bakaja ibuntu, hanyuma tugasubiza hamwe kuko ivyo bunguka mu kudakora ivyo tubasaba ni bike ubwenge n'ivyo bokunguka mu gukora ivyo tubasaba. Mega Burundi bwobwo u Rwanda ntaco rwabasaba kugira ngo ubu bumwe bushobore gusubira nk'uko bwari mushobore kuzuzanya. Twebwe ivyo badusavye byose harimo kuvuga yuko Burundi bwoba buhaye indaro abanyarwanda bamwe bagomba gutembagaza ubutegetsi. Baravuze mbere na bo mu muhari FDLR baravuga intera hamwe. Twebwe twasavye umugwi uhurikiyemwo bose mécanisme conjoint de vérification wo mu muryango w'ibihugu bisangiye ibiyaga binini ko boza mu Burundi bagatohoza bakarondera abo bantu abo nta numwe basanzeho. Urumva rero twebwe naco tugisabwa, ivyo twasabwe twarabikoze, bisigwa yuko ari bo basigaje gukora ivyo tubasaba. Urumva rero 50% cyarakozwe byateza gukorwa n'u Burundi, havye 50% teza gukorwa n'u Rwanda. Twumvise umukuru w'igihugu avuga ngo ico dupfa barakizi kandi natwebwe mu Burundi turakizi. Ni giki barakizi? Nivyo bintu bitatu nyamukuru, no kuvuga kurungika abatembagaje ubutegetsi bikabananira bakarungikirwa ubutungane bw'u Burundi bagacirwa urubanza nkuko bagenzi babo baciriwe urubanza. Ico ni cyambere. Ica kabiri kurungika zijya nkozi z'ikibi zateye u Burundi hamaze kagenda mu Rwanda uko ari 19. Ica gatatu kureka abarundi bose bari mu Rwanda bifuza gutahuka mu gihugu c'amavukiro bagatahuka. Ica kane naco gikomoka kuri ivyo byose no kureka kwivanga, no kureka kwisuka mu biraba politike y'u Burundi.
none kubenga ibi nivyo mwahereye ko kuva mugitangura kuganira kuva aba bashikiranganje b'imigenderanire bahuye nta nyishu u Rwanda rurabaha kuri ibi bibazo. Nakubwiye ko rwatanguye kwishura ikibazo ku kindi, abarundi bava mu Rwanda baratahuka, ntibatahuka bose mugabo bariko baratahuka. Urumva hariho ibimenyetso vyiza bitanga ibimenyetso mwavuze kuri iki bibazo bisigaye navyo nko kubaha ku kibazo kindi kijanye n'abagomye gutembagaza ubutegetsi. U Rwanda rwarigeze gusaba yuko bohabwa ikindi gihugu atari Burundi, hama mu nyuma tubabwira yuko ivyo bidashoboka. Twizeye yuko nabone mu gihe bamaze kumva ko ivyo bidashoboka bariko bariyumvira. None ko twumvise yuko vyinshi mwavuze yuko mugikomeza kubisaba, ariko intambwe mwebwe mwasabwa mukaba mwarayujuje, ubwo sukuresha u Rwanda kugira ngo murabe yuko hari intambwe bwotera, ariko ibintu ko muriko murabivuga ngo bigiye gusubira mu nzira vuba atari ko bimeze. Urabona wowe umumenyesha makuru uramaze kumva no gukurikirana gutohoza amakuru ajanye n'ibiganiro hagati y'abantu, hagati y'imigwi y'abantu. Ni ibintu bifata umwanya muremure bivanye n'ikibazo ingene kimeze. Nta na kimwe covuga ngo vyotuma umuntu atizera cyangwa umuntu yihebura. Twebwe twizera yuko bitebuke kubera ivyo u Rwanda rukeneye mu Burundi, kubera n'ivyo Burundi bukeneye mu Rwanda, kubera n'ivyo twese dushobora kuba dukeneye, bigasaba yuko twitunganya neza kugira ngo tubironke. Ivyo byose bizotuma umwe wese akora ivyo asabwa, cyane cyane n'amategeko mpuzamakungu, ko ari amategeko mpuzamakungu twese duhamagariwe kubahiriza. Jean Claude Ndenzako Karegwa, umuvugizi w'umukuru w'igihugu b'u Burundi. Aba mu micungararo y'igisagara ca Bujumbura mu Burundi no mu kiyaya ca Rusizi mwaraye mwumvise nyamugigima yadutse nk'igihe c'isaha imwe zo ku mugoroba. Ni nyamugigima abahinga bavuga yuko yari ku rugero rwa 4.4 nyene kuri rwa rupimo rwa Richter. Nabajije umwe mu bakurikirana ubuhinga mu bijanye n'imero y'isi geology, Chrysostome Ngendahayo, aba mu Busuwise. Ico mu bisanzwe nyamugigima nka benizi zishobora gutera nk'ingaruka. Ako kanari n'ibice bine ntabwo ari igipimo kiri ku rwego rwo hejuru cyane. Ni igice gisanzwe kiri muri kariya karere, kuko kariya karere ubundi abahanga bazi neza yuko kariya karere atari akarere gafite ikintu umuntu yakwita yuko ari riske cyangwa akarere gashobora kubamwo amakuba menshi cyane, kubera ko ibipimo biba muri kariya karere biri hasi cyane ugeranije n'ibindi bice biri hirya no hino mu isi. No kuvuga rero yuko nyamugigima irashobora kuza isigahinda abantu bakavyumva, ariko nta mpungenge ziba zihari kwisitura ibintu igasitura isi nka kumwe duhora tubibona ahandi. Impungenge ntabwo ziba zihari zikomeye, ariko ahangaha ntabwo bishatse kuvuga yuko impungenge zidashobora kuhaba bitewe n'uburyo amazu yubatse. Hari igihe abantu bashobora kubaka amazu yoroshye cyane ku buryo nyamugigima y'icyo gipimo cya 4.4 ishobora gusenya igasiga habaye ibintu by'ingorane byinshi cyane. Ntabwo tugomba kwirengagiza yuko i Burundi i Bujumbura hari ikiyaga cya Tanganyika. Nyamugigima ishobora gukubita epicentre ikaba iri munsi y'ikiyaga cya Tanganyika. Icyo gihe ni ukuvuga yuko nk'abantu begereye ikiyaga cya Tanganyika nko mu mujyi wa Bujumbura, ikubite hasi hashobora kubaho ikintu bita tsunami, ku buryo amazi y'ikiyaga ashobora kuzamuka akaba yajya no mu mujyi hagati. Hashobora kuba tega nyinshi cyane, hashobora kuba n'abantu bashobora guhasiga ubuzima. Ibyo byose rero ni ibintu biza bukwi na bukwi canke bishobora kumara igihe birakurikirana n'iyo nyamugigima. Oya, bikurikiranye n'iyo nyamugigima kubera yuko aho ikubitiye niho amazi nayo ahita agira ikintu umuntu yakwita shock. Ayo mazi noneho agahita ajya hejuru, hakaza biriya bintu twakwita mu rurimi yenda rw'igifaransa twa revage mu rurimi rw'igifaransa, imipfunda canke imikuba. Ayo mazi rero aza yirukanka ku buryo aza asatira inkengero z'umujyi ku buryo ashobora kwinjira mu mujyi. Rero ikintu umuntu yavuga nko kuri iki kibazo kiba gihari ni ukuvuga yuko nk'abanyagihugu cyangwa se nk'amareta y'ibihugu yenda bituriye ako karere bagombye kujya bamenya yuko nk'ahantu izo nyamugigima ziba ziherereye, ahantu zishobora kubera, ku buryo bashobora gushyiraho ingamba z'ubwubatsi bakubaka bakomeje. Haramutse habaye nk'icyo kibazo cya nyamugigima, abaturage badashobora kugira ingorane nk'izo ngizo
Chrysostome Ngendahayo gahuza miryango ibashikanye ku isaha imwe buri minota 12 mu karere k'ibiyaga binini. mu kiganiro cyo kuri wa kabiri twabateguriye nari kuraje koko mwana wanjye akababi kahanukaga mu giti kakwitura ku ibati nkagira ngo usaraje none burinze butandukana adatashye ubu koko ari sinzi ko ndi bubashe kwiga mama. William se yakubwiye ngo iki mama? Yamubwiye ko ejo atakoranye na Bushombe. Mama nanjye ndumva ngize ubwoba kuki yasize William ari usanze umutwara. Ubu se ndamenya koko mbariza hehe mana yanjye we. Ni 12:45 kuri BBC. Nejo rero ntimuze mutangwe mu Rwanda kuva mu mpera z'indwi yarayirangiye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buriko burapima COVID-19 buhereye mu micungararo y'umugwa mukuru wa Kigali ni mu ntumbero yo kuraba uko ubwandu bwa COVID-19 buhagaze muri uyo mugwa mukuru. Guhera ku munsi wa gatandatu rero abakozi bashinzwe ibikorwa byo gupima bafata ibipimo ababa muri uwo muji bagiye kumara indwi ya mbere mu ngingo zo kuguma muhira. Gusanga abanyagihugu aho baba ngo bizotuma ahamerewe nabi nico kiza gusumba handi hamenyekana ndetse hanafatigwe n'imigambi yihariye. N'inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa i Kigali. Iki gikorwa cyo gupima cyatangiye ku gatandatu kikaba kigomba kugera mu tugari 161 tugize umujyi wa Kigali. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko ishaka gupima abantu bagera ku 24,000 bazayiha ishusho y'uko icyorezo gihagaze muri uyu mujyi. Ni icyemezo gifashwe nyuma y'iminsi mikeya umujyi wa Kigali ushyizwe mu kato kagomba kumara iminsi 15. Harapimwa abashesha kanguhe bujuje nibura imyaka 70 y'amavuko, abafite uburwayi budakira ndetse n'abagaragaza ibimenyetso. Kuki se bagomba gupima abantu bo basanze aho batuye? Minisitiri w'ubuzima Daniel Ngamije twajyaga dukunda gupimira abantu ku masoko muri za gare kuri za rompwe, ariko burya ntabwo byatumaga duhuza imibare yabo twabonye banduye naho batuye. Abagaragayemo uburwayi barabarizwa mu kahe kagari. Biduha ishusho y'umujyi wa Kigali ku buryo twavuga tuti uburwayi bwiganje wenda dufata izindi ngamba zihariye zijyanye n'aho abantu twagiye tubasanga, ariko harimo cyane no kugira ngo tumenye ibiri kubera mu ngo, hatagira abantu baza kuturembana tutabizi cyangwa nabo batabizi. Tumenye ngo abenshi twabagezeho nta kibazo bafite, abari bagifite twabarangiye kwa muganga kugira ngo baze hakiri kare tubasuzume. Ku munsi wa mbere abarwayi 220 nibo bagaragaye ku bipimo 2500 byari byafashwe. Mu gihe umujyi wa Kigali urangije icyumweru cya mbere muri gahunda ya guma mu rugo, Minisitiri Ngamije avuga ko imibare igaragaza ko amakuru ari meza kuko imibare igenda igabanuka. Kuri we ngo icyemezo cyafashwe cyo gushyira umujyi mu kato kiragenda gitanga umusaruro. Ikintu turi kubona mu minsi 3-4 ishize nuko Kigali yarushaga uturere tundi twose. Ubu mu minsi inishize utundi turere twose turi kurusha Kigali ku mibare tubona buri munsi. Iki gipimo gikomeje gutya tukagenda tubona imibare igenda igabanuka muri Kigali, ari wo musaruro mwiza waguma mu rugo. Hari aho tuza kugera mu isesengura tuvuge tuti uko bigaragara abantu basobanukiwe babyumvise, hari izindi ngamba zishobora gufatwa. Mu gihe abashinzwe ubuzima bavuga ko ubwiyongere bw'icyorezo burushaho kuzamuka, hari abandi bavuga ko ibyemezo bifatwa bibangamiye imibereho y'abaturage. Hari ndetse n'abashidikanya ku mibare itangazwa buri munsi bavuga ko ari igamije gutera ubwoba abaturage. Imbere y'iki kibazo Minisiteri y'ubuzima yatangiye kugaragaza abarwayi batanga ubuhamya bavuga ububi bw'iyi ndwara. Iki ni gishya kuko ubusanzwe bigoye kubona ifoto y'aho bavurira iyi ndwara, ndetse n'abahitanywe nayo bakaba bakunze kugirwa ibanga. Ku barwayi basaga gato 4,000 ababarirwa ku rugero rwa 5% nibo bonyine barembye bakurikiranwa bari kwa muganga, mu gihe abandi 95% barwariye mu ngo zabo. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango i Kigali. Arakoze Jean-Claude Mwambutsa. Nk'uko mumaze kubimenyera rero ku minsi ya mbere no ku wa gatatu turabatumikira ku bibazo muba mwasize ku rubuga rwacu rwa Facebook. Kuri ico cose mushaka gusiguza muganga kijanye n'ingwara ya COVID-19. Uyu munsi rero muganga Leonard Wayo adusubiza ibibazo by'abanywanyi babiri, Bonne Muhoza na Evariste Bucumi. Evariste akaba yatanguye amubaza impamvu abaganga bataduhimiriza
gukaraba mu maso nk'uko badusaba gukaraba mu minwe mu nzira yo kwirinda iyo COVID-19 kandi bavuga yuko umuntu ashobora kwikora mu maso akayandura. Muganga Leonard Wayo: ubushakashatsi bwerekana yuko mu mugabane w'amaso uwo bita mu gifaransa retine no mu cyongereza ndumva ari kimwe, cyangwa se mu miyoboro y'amarira virusi yabonetsemo, ariko iba ari nkeya. Aho iboneka cyane ni mu mayira y'ubuhumekero no mu bihaha. Naho hari n'ahandi yabonetse nko mu mutima, mu mpyiko, mu mara no mu mwijima, ariko rero aba ari nkeya kuruta nyine uko mu kanwa cyangwa mu bihaha no mu miyoboro y'ubuhumekero niyo uboneka cyane. Aranavuga ahubwo ati none iyi ndwara ya corona yoba ituruka ku zindi ndwara umuntu asanganywe mu mubiri? Oya, ibyo ntabwo ari byo. Coronavirusi ibyo tuzi ni uko yavuye mu nyamaswa noneho ikagera ku bantu ariko inyuze mu yindi nyamaswa. Ubwo ni inyamaswa zayiteye iyindi nyamaswa, noneho iyi nyamaswa yindi itera abantu. Icyo tuzi rero ubu ngubu ni uko ishobora kuba iva ku gacurama. Ibyo byavuzwe mu Bushinwa ngo yuko yaba yaraturutse kuri pangore, ntabwo abashakashatsi babyemeranyijeho. Kugira ngo ifate abantu rero bakanayiherekanya, uko yanyuze mu zindi nyamaswa zibana n'abantu cyangwa se zaribwe n'abantu. Hari agasimba kitwa bison kaba mu majyaruguru y'Ubutaliyani no muri Denmark. Mugeze kumva ko muri iyo bison babonyemo virusi yahinduye isura, iriya coronavirus. Iyo coronavirus rero babonye muri ko dusimba twa bison rwose ijya gusa cyane na coronavirus. Ubwo rero ako gasimba turimo kugakoraho ubushakashatsi kugira ngo turebe niba ariko kayiteye abantu. Kariya iwacu bita agacurama canke agahungarema? Agacurama rwose kugeza ubu ngubu rwose tuvuga ko ariho yaturutse ya coronavirus, n'ubundi ko uducurama twibanira na za coronavirus nyinshi, ariko iriya rero yavuye mu ducurama noneho iza gufata abantu ariko inyuze mu kandi kanyamaswa tutari twamenye. Hari uwundi yitwa Bone Muhoza abaza niba corona yo bifitaniye isano na asima canke yo bifata nk'uko kwa asima. Oya, coronavirus nta sano ifitanye na asima, kuko coronavirus nyine ni virusi, corona ni urugori cyangwa uruziga, ni naho iryo zina ryavuye. Naho asima rero ni indwara ifata ibice by'ubuhumekero bwinjiza umwuka wa oxygene mu mubiri, noneho nyuma ukagera mu maraso, noneho amaraso akawugeza mu bindi bice by'umubiri aho oxygene igomba gukoreshwa. Ntabwo rero asima iterwa na virusi, ahubwo icyo tuzi cya asima ni uko iyo miyoboro y'ubuhumekero nyine itumba igafunga, umuntu agasemeka ntabashe guhumeka, ku buryo batamuhaye imiti ashobora no gupfa abuze umwuka. Bona arangiza abaza ati corona ubukana bwayo bugereranywa gute n'ubwa Ebola? Ntabwo byoroshye kuvuga ntuza ubukana bwa corona na Ebola, kuko ni za virusi ziva mu miryango itandukanye. Iriya nyine SARS-CoV-2 nyine ni za coronavirus, ariko Ebola ni za virusi zitera umuriro zigatera no kuva amaraso mu mubiri. Ntabwo Ebola ifata mu bihaha, kandi rero umuryango wayo ni virusi. Ahubwo Ebola ngo nibutse yuko Ebola ni umugezi wo muri Zaire, ngubu ngo Repubulika Iharanira Amajyambere ya Kongo, ni iryo zina ryavuye. Muganga Leonard Wayo yishura ku bibazo by'abanywanyi bacu baca ku rubuga rwa Facebook mu kubaza ico cose biyumvira bakeneye kumenya kuri iki kiza ca coronavirus. Ku rubuga rwacu rwa Facebook kandi turabona bamwe mu bakurikira amakuru yacu bagize ico bayavuga ko nk'iriya ya Nyamugigima yabaye ejo mu micungararo ya Bujumbura. Hari uwitwa Single Boy Claude avuga ati iyo Nyamugigima nibaza ko yari irenze ivyo bipimo bavuga, kuko yumvise yimara iminota 5 yari konona ibintu bitari bike. Twavyumvise yuko iteye akoba. Habarugira Abdul nawe aravuga ati dushimira Imana Nyamugigima yari ikaze, muzodukorere ikiganiro dusobanukirwe neza. Ngira ngo abahinga baravyumvise, nitwabikora ko rero bazoheza badutumikire.
Goma, Rucuru, Bujumbura na Kayanza mwatwumva abari muri Cibitoke bariko baravuga yuko batatwumva neza mugerageze kuraba umurongo wa internet wanyu ko umeze neza naho bidakunze murashobora kandi gufata ikiganiro ca BBC gahuza miryango kuri internet kuri bbc.gahuza.com hamwe coba ari kibazo ca Facebook. Reka rero ndabasezere ndababwira yuko leta y'u Burundi ifise icizere yuko igiye gusubiza hamwe mu minsi ya vuba na leta y'u Rwanda mu bihugu bibanyi imigendanire yavyo ikaba yari yaratosekaye mu minsi yahera ariko rero u Burundi buvuga yuko bwateye intambwe ishimishije ivyabwo ngo bwabikoze bukaba bwiteze yuko n'u Rwanda ruheza rukagira gutyo. Mwumvise kandi yuko mu Rwanda ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatanguye gupimira abantu mu mihana iwabo cane mu micungararo ya Kigali. Intumbero kukaba rero ari ugushaka kumenya uko uduce tumwe duhagaze kugira ngo dushobore gufatirwa imigambi yihariye kubijanye n'iyo ngwara ya COVID-19. Kino kiganiro cari gihagarikiwe na Robert Patrick Misigaro, jewe mwumva na Florentine Kwizera, nkaba ndabashimiye mwese abahisemwo gutangura iyi ndwi dutanguye muteramana na BBC gahuza miryango. Mukomeze kugira ibihe vyiza mwirinda corona. wahoze mu buyobozi bw'ikigo Boeing mu gice gikora indege zo mu bwoko bwa 737 yatangaje impungenge nshya ku birebana n'umutekano w'indege za Boeing 737 Max zari zarabujijwe kuguruka nyuma y'impanuka ebyiri zahitanye abantu. Avuga ko izo ndege ebyiri ibibazo zari zifite mu byuma binyuramo umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibituma iguruka byagaragaraga cyane mbere y'uko izo mpanuka ziba. Atekereza ko ibyo bibazo bishobora kuba byaratewe no gukorwa nabi mu ruganda rwa Boeing zo mu bwoko 737. Bwana Pearson havuga kandi ko indege zakorwaga vuba mu gihe abakozi bari bararengewe n'akazi. Ikigo Boeing kivuga ko nta sano iri hagati y'izo mpanuka n'uruganda rwakoze izo ndege. Indege za Boeing 737 Max zongeye kuguruka muri Amerika. Inzego zishinzwe kugenzura indege mu Burayi byitezwe ko muri kino cyumweru nazo zizemerera izo ndege kuguruka. Florentine. Urakoze Jacques Nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Nongeye kubaha ikaze nongere saba imbabazi kandi abadukurikira ku rubuga rwacu rwa Facebook kuko mutashobora kumva amajwi mwabona gusa amashusho akanenge kari muri rero twagakosoye murashobora gusubirako mukadukurikira ikibiriraho. Duhere amakuru yacu rero muri Uganda hose ntare yo mu mujyi wa Kampala yategetse abajeje umutekano kuva mu rugo rw'umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi azwi ku matazirano ya Bobi Wine mu micungararo y'umugwa mukuru Kampala. Abajeje umutekano bari bamaze igihe barabujije Bobi Wine gucaruka kuva umunsi habaye amatora harashize indwi zibiri. Inkuru ya Patience Atuhayire mwishikizwa na Victoria Uwonkunda. Uyu mwanzuro w'urukiko uje ukurikira ikirego cyari cyatanzwe n'abunganira mu mategeko Bobi Wine bamagana kuba we n'umugore we batemerewe gusohoka mu rugo rwabo. Abapolisi bafite intwaro n'abasirikare bakikije urugo rw'uyu munyamuziki wahindutse umunyapolitiki ku buryo nta muntu wari wemerewe kwinjira cyangwa ngo asohokemo. Abandi benshi bakoraga amarondo mu gace atuyemo. Igipolisi kiravuga ko ibi byakozwe muri gahunda yo kubuza uyu mugabo uherutse kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu guhamagaza imyigaragambyo iri mu rugomo. Bobi Wine n'abandi banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko amatora aherutse yibwe na Perezida Yoweri Museveni wayatsinze n'amajwi hafi 50% nk'uko imibare yatangajwe ku mugaragaro ibyerekana. Umuvugizi w'igisirikare Brigadier Flavia Byekwaso yabwiye BBC ko inzego zishinzwe umutekano zizubahiriza uwo mwanzuro w'urukiko. Inkuru ya Patience Atuhayire. Bobi Wine ubwiwe rero kugeza ubu ngo aracavuga yuko abajeje umutekano bakiri ku rugo rwiwe nubwo sentare yari yatanze iyo ngingo.
mu gihe ubutegetsi bw'uburundi bwemeza yuko bufise icizere ko imigenderanire n'u Rwanda igiye gusubira ku ntambwe ishimishije mu minsi ya vuba, bukomeza kuvuga yuko hari ivyo bugisaba ico gihugu kibanyi. Mu ijambo umukuru w'igihugu yashikirije ejo mu ikoraniro umugambwe warimwo ryo gusubiriza umunyamabanga mukuru wo mugambwe, ni kibanza uwo mukuru w'igihugu yahoramwo. Umukuru w'igihugu rero yavuze yuko hari ibyo bihugu vyompi ico bipfa ngo bikizi, ngo kivuye mu nzira rero byoheza bikumvikana. Umuvugizi wiwe Jean Claude Ndenzako Karegwa yantiriye ku mayange ivyo bibazo bivugwa bikiri mu nzira, ahanini bikaba bishingiye ku gutanga abaregwa bashakwa n'ubutegetsi bw'u Burundi kuko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015 bukavuga yuko u Rwanda ruhaye indaro abo bantu, hamwe rero no kureka impunzi zivyifuza zigatahuka, ndetse no gutanga umugwi w'abantu 19 Burundi buvuga yuko bafatiwe mu Rwanda baheje gutera ku butaka bw'u Burundi. Namajije rero ico cizere c'u Burundi aho kiva, nimba ivyo bibazo twumvise vyavuzwe kuva kera bikiri mu nzira. Jean Claude Ndenzako Karegwa: tubandanya dusaba kandi umusavyi aranoga, tukizera ko bitewe bitebuke ababikoze bazova ibuzimu bakaja ibuntu, hanyuma tugasubiza hamwe, kuko ivyo bunguka mu kudakora ivyo tubasaba ni bike ubwenge n'ivyo bokunguka mu gukora ivyo tubasaba. Mbega Uburundi bwobwo u Rwanda ntaco rwabasaba kugira ngo ubu bumwe bushobore gusubira nk'uko bwari, mushobore kuzuzanya? Twebwe ivyo badusavye byose harimo kuvuga yuko Burundi bwoba buhaye indaro abanyarwanda bamwe bagomba gutembagaza ubutegetsi. Baravuze mbere na bo mu muhari FDLR, baravuga interahamwe. Twebwe twasavye umugwi uhurikiyemwo bose mécanisme conjoint de vérification wo mu muryango w'ibihugu birisangiye ibiyaga binini, ko boza mu Burundi bagatohoza bakarondera abo bantu, abo nta numwe basanzeho. Urumva rero twebwe naco tugisabwa, ivyo twasabwe twarabikoze, bisigaye yuko aribo basigaje gukora ivyo tubasaba. Urumva rero 50% cyarakozwe byateza gukorwa n'u Burundi, havye 50% teza gukorwa n'u Rwanda. Twumvise umukuru w'igihugu avuga ngo ico dupfa barakizi, kandi natwebwe mu Burundi turakizi. Ni giki barakizi? Nivyo bintu bitatu nyamukuru, no kuvuga kurungika abatembagaje ubutegetsi bikabananira, bakarungikirwa ubutungane bw'u Burundi, bagacirirwa urubanza nk'uko bagenzi babo baciriwe urubanza. Ico ni cambere. Ica kabiri, kurungika zijya nkozi z'ikibi zateye u Burundi hamaze kagenda mu Rwanda uko ari 19. Ica gatatu, kureka abarundi bose bari mu Rwanda bifuza gutahuka mu gihugu c'amavukiro bagatahuka. Ica kane naco gikomoka kuri ivyo byose, no kureka kwivanga, no kureka kwisuka mu biraba politike y'u Burundi. None kubenga ibi nivyo mwahereye ko kuva mugitangura kuganira, kuva aba bashikiranganje b'imigenderanire bahuye, nta nyishu u Rwanda rurabaha kuri ibi bibazo? Nakubwiye ko rwatanguye kwishura ikibazo ku kindi. Abarundi bava mu Rwanda baratahuka, ntibatahuka bose mugabo bariko baratahuka. Urumva hariho ibimenyetso vyiza bitanga ibimenyetso mwavuze kuri iki bibazo bisigaye navyo, nko kubaha ku kibazo kindi kijanye n'abagomye gutembagaza ubutegetsi. U Rwanda rwarigeze gusaba yuko bohabwa ikindi gihugu atari u Burundi, hama mu nyuma tubabwira yuko ivyo bidashoboka. Twizeye yuko nabone mu gihe bamaze kumva ko ivyo bidashoboka bariko bariyumvira. None ko twumvise yuko vyinshi mwavuze yuko mugikomeza kubisaba, ariko intambwe mwebwe mwasabwa mukaba mwarayujuje, ubwo sukuresha u Rwanda kugira ngo murabe yuko hari intambwe bwotera, ariko ibintu ko muriko murabivuga ngo bigiye gusubira mu nzira vuba atari ko bimeze? Urabona wowe umumenyesha makuru uramaze kumva no gukurikirana gutohoza amakuru ajanye n'ibiganiro hagati y'abantu, hagati y'imigwi y'abantu. Ni ibintu bifata umwanya muremure, bivanye n'ikibazo ingene kimeze. Nta na kimwe covuga ngo vyotuma umuntu atizera cyangwa umuntu yihebura. Twebwe twizera yuko bitebuke, kubera ivyo u Rwanda rukeneye mu Burundi, kubera n'ivyo Burundi bukeneye mu Rwanda, kubera
n'ibyo twese dushobora kuba dukeneye bigasaba yuko twitunganya neza kugira ngo tubironke ibyo byose bizotuma umwe wese akora ibyo asabwa cyane cyane n'amategeko mpuzamakungu ko ari amategeko mpuzamakungu twese duhamagariwe kubahiriza. Jean Claude Ndenzako Karegwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu b'u Burundi. Aba mu micungararo y'igisagara ca Bujumbura mu Burundi no mu kiyaya ca Rusizi mwaraye mwumvise Nyamugigima yadutse nk'igihe c'isaha imwe zo ku mugoroba. Ni Nyamugigima abahinga bavuga yuko yari ku rugero rwa 4 n'ibice 4 nyene kuri rwa rupimo rwa Richter. Nabajije umwe mu bakurikirana ubuhinga mu bijanye n'imero y'isi geology Chrysostome Ngendahayo aba mu Busuwisi. Ico mu bisanzwe Nyamugigima nka benizi zishobora gutera nk'ingaruka. Ako kanari n'ibice 4 ntabwo ari igipimo kiri ku rwego rwo hejuru cyane. Ni igice gisanzwe kiri muri kariya karere kuko kariya karere ubundi abahanga bazi neza yuko kariya karere atari akarere gafite ikintu umuntu yakwita yuko ari riske cyangwa akarere gashobora kubamwa amakuba menshi cyane kubera ko ibipimo biva muri kariya karere biri hasi cyane ugeranije n'ibindi bice biri hirya no hino mu isi. Ni ukuvuga rero yuko Nyamugigima irashobora kuza isigahinda abantu bakavyumva ariko nta mpungenge ziba zihari kwisitura ibintu igasitura isi nka kumwe duhora tubibona ahandi. Impungenge ntabwo ziba zihari zikomeye ariko ahangaha ntabwo bishatse kuvuga yuko impungenge zidashobora kuhaba bitewe n'uburyo amazu yubatse. Hari igihe abantu bashobora kubaka amazu yoroshye cyane ku buryo Nyamugigima y'icyo gipimo cya 4 n'ibice 4 ishobora gusenya igasiga habaye ibintu by'ingorane byinshi cyane. Ntabwo tugomba kwirengagiza yuko i Burundi i Bujumbura hari ikiyaga cya Tanganyika. Nyamugigima ishobora gukubita epicentre ikaba iri munsi y'ikiyaga cya Tanganyika. Icyo gihe ni ukuvuga yuko nk'abantu begereye ikiyaga cya Tanganyika nko mu mujyi wa Bujumbura ikubitiye hasi hashobora kubaho ikintu bita tsunami ku buryo amazi y'ikiyaga ashobora kuzamuka akaba yajya no mu mujyi hagati. Hashobora kuba tega nyinshi cyane, hashobora kuba n'abantu bashobora guhasiga ubuzima. Ibyo byose rero ni ibintu biza bukwi na bukwi canke bishobora kumara igihe birakurikirana n'iyo Nyamugigima. Oya bikurikiranye n'iyo Nyamugigima kubera yuko aho ikubitiye niho amazi nayo ahita agira ikintu umuntu yakwita shock. Ayo mazi noneho agahita ajya hejuru hakaza biriya bintu twakwita mu rurimi yenda rw'igifaransa twa revage mu rurimi rw'igifaransa imikunda canke imikuba. Ayo mazi rero aza yirukanka ku buryo aza asatira inkengero z'umujyi ku buryo ashobora kwinjira mu mujyi. Rero ikintu umuntu yavuga nko kuri iki kibazo kiba gihari ni ukuvuga yuko nk'abanyagihugu cyangwa se nk'amareta ibihugu yenda bituriye ako karere bagombye kujya bamenya yuko nk'ahantu izo Nyamugigima ziba ziherereye ahantu zishobora kubera ku buryo bashobora gushyiraho ingamba z'ubwubatsi bakubaka bakomeje haramutse habaye nk'icyo kibazo cya Nyamugigima abaturage badashobora kugira ingorane nk'izo ngizo zaba zatewe na tsunami. Chrysostome Ngendahayo gahuza miryango ibashikanye ku isaha imwe buri minota 12 mu karere k'ibiyaga binini. Mu kiganiro cyo kuri wa kabiri twabateguriye nari kuraje koko mwana wanjye akaba bikahanukaga mu giti kakwitura kwibati nkagira ngo usaraje. None burinze butandukana datashye ubu koko ari. Sinzi ko ndi bubashe kwiga mama. William se yakubwiye ngo iki mama? Yamubwiye ko ejo atakoranye na Bushombe. Mama nanjye ndumva ngize ubwoba. Kuki yasize William ari usanze umutwara. Ubu se ndamenya koko mbariza hehe mana yanjye we. Ni 12:45 kuri BBC. Nejo rero ntimuze mutangwe mu Rwanda kuva mu mpera z'indwi yarayirangiye
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buriko burapima COVID-19 buhereye mu micungararo y'umugwa mukuru wa Kigali ni mu ntumbero yo kuraba uko ubwandu bwa COVID-19 buhagaze muri uyo mugwa mukuru. Guhera ku munsi wa gatandatu rero abakozi bashinzwe ibikorwa vyo gupima bafata ibipimo ababa muri uwo muji bagiye kumara indwi ya mbere mu ngingo zo kuguma muhira. Gusanga abanyagihugu aho baba ngo bizotuma ahamerewe nabi nico kiza gusumba handi hamenyekana ndetse hanafatigwe n'imigambi yihariye. N'inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa i Kigali. Iki gikorwa cyo gupima cyatangiye ku gatandatu kikaba kigomba kugera mu tugari 161 tugize umujyi wa Kigali. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko ishaka gupima abantu bagera ku 24,000 bazayiha ishusho y'uko icyorezo gihagaze muri uyu mujyi. Ni icyemezo gifashwe nyuma y'iminsi mikeya umujyi wa Kigali ushyizwe mu kato kagomba kumara iminsi 15. Harapimwa abashesha kanguhe bujuje nibura imyaka 70 y'amavuko, abafite uburwayi budakira ndetse n'abagaragaza ibimenyetso. Kuki se bagomba gupima abantu bo basanze aho batuye? Minisitiri w'ubuzima Daniel Ngamije: twajyaga dukunda gupimira abantu ku masoko, muri za gare, kuri za rompwe, ariko burya ntabwo byatumaga duhuza imibare yabo twabonye banduye naho batuye. Abagaragayemo uburwayi barabarizwa mu kahe kagari. Biduha ishusho y'umujyi wa Kigali ku buryo twavuga tuti uburwayi bwiganje wenda dufata izindi ngamba zihariye zijyanye n'aho abantu twagiye tubasanga, ariko harimo cyane no kugira ngo tumenye ibiri kubera mu ngo, hatagira abantu baza kuturembana tutabizi cyangwa nabo batabizi. Tumenye ngo abenshi twabagezeho nta kibazo bafite, abari bagifite twabarangiye kwa muganga kugira ngo baze hakiri kare tubasuzume. Ku munsi wa mbere abarwayi 220 nibo bagaragaye ku bipimo 2500 byari byafashwe. Mu gihe umujyi wa Kigali urangije icyumweru cya mbere muri gahunda ya guma mu rugo, Minisitiri Ngamije avuga ko imibare igaragaza ko amakuru ari meza kuko imibare igenda igabanuka. Kuri we ngo icyemezo cyafashwe cyo gushyira umujyi mu kato kiragenda gitanga umusaruro. Ikintu turi kubona mu minsi 3-4 ishize nuko Kigali yarushaga uturere tundi twose. Ubu mu minsi 4 ishize utundi turere twose turi kurusha Kigali ku mibare tubona buri munsi. Iki gipimo gikomeje gutya tukagenda tubona imibare igenda igabanuka muri Kigali, ari wo musaruro mwiza waguma mu rugo. Hari aho tuza kugera mu isesengura tuvuge tuti uko bigaragara abantu basobanukiwe babyumvise, hari izindi ngamba zishobora gufatwa. Mu gihe abashinzwe ubuzima bavuga ko ubwiyongere bw'icyorezo burushaho kuzamuka, hari abandi bavuga ko ibyemezo bifatwa bibangamiye imibereho y'abaturage. Hari ndetse n'abashidikanya ku mibare itangazwa buri munsi, bavuga ko ari igamije gutera ubwoba abaturage. Imbere y'iki kibazo, Minisiteri y'ubuzima yatangiye kugaragaza abarwayi batanga ubuhamya bavuga ububi bw'iyi ndwara. Iki ni gishya kuko ubusanzwe bigoye kubona ifoto y'aho bavurira iyi ndwara, ndetse n'abahitanywe nayo bakaba bakunze kugirwa ibanga. Ku barwayi basaga gato 4,000 ababarirwa ku rugero rwa 5% nibo bonyine barembye bakurikiranwa bari kwa muganga, mu gihe abandi 95% barwariye mu ngo zabo. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango i Kigali. Arakoze Jean-Claude Mwambutsa. Nk'uko mumaze kubimenyera rero ku minsi ya mbere no ku wa gatatu turabatumikira ku bibazo muba mwasize ku rubuga rwacu rwa Facebook. Kuri ico cose mushaka gusiguza muganga kijanye n'ingwara ya COVID-19. Uyu munsi rero muganga Leonard Wayo adusubiza ibibazo by'abanywanyi babiri, Bonne Muhoza na Evariste Bucumi. Evariste akaba yatanguye amubaza impamvu abaganga bataduhimiriza gukaraba mu maso nk'uko badusaba gukaraba mu minwe mu nzira yo kwirinda iyo COVID-19, kandi bavuga yuko umuntu ashobora kwikora mu maso akayandura. Muganga Leonard Wayo: ubushakashatsi bwerekana yuko mu mugabane w'amaso uwo bita mu gifaransa retine no mu cyongereza ndumva ari kimwe, cyangwa se mu miyoboro y'amarira virusi yabonetsemo, ariko iba ari nkeya. Aho iboneka cyane ni mu mayira y'ubuhumekero no mu bihaha. Naho hari n'ahandi yabonetse nko mu mutima, mu mpyiko, mu mara no mu mwijima, ariko rero aba ari nkeya kurusha nyine uko mu kanwa cyangwa mu bihaha no mu miyoboro y'ubuhumekero niyo uboneka cyane. Aranavuga ahubwo ati none iyi ndwara ya corona yoba ituruka ku zindi ndwara umuntu asanganywe mu mubiri? Oya, ibyo ntabwo ari byo. Coronavirus ibyo tuzi nuko yavuye mu nyamaswa
noneho ikagera ku bantu ariko inyuze mu yindi nyamaswa. ubwo ni inyamaswa zayiteye iyindi nyamaswa, noneho iyi nyamaswa yindi itera abantu. icyo tuzi rero ubu ngubu ni uko ishobora kuba iva ku gacurama. ibyo byavuzwe mu Bushinwa ngo yuko yaba yaraturutse kuri pangore, ntabwo abashakashatsi babyemeranyijeho kugira ngo ifate abantu rero bakanayiherekanya. uko yanyuze mu zindi nyamaswa zibana n'abantu cyangwa se zaribwe n'abantu. hari agasimba kitwa bison kaba mu majyaruguru y'Ubutaliyani no muri Denmark. mugeze kumva ko muri iyo bison babonyemo virusi yahinduye isura, iriya coronavirus. iyo coronavirus rero babonye muri ko dusimba twa bison rwose ijya gusa cyane na coronavirus. ubwo rero ako gasimba turimo kugakoraho ubushakashatsi kugira ngo turebe niba atari ko kayiteye abantu. kariya iwacu bita agacurama cyangwa agahungarema? agacurama rwose kugeza ubu ngubu rwose tuvuga ko ariho yaturutse ya coronavirus. n'ubundi ko uducurama twibanira na za coronavirus nyinshi, ariko iriya rero yavuye mu ducurama noneho iza gufata abantu ariko inyuze mu kandi kanyamaswa tutari twamenye. hari uwundi yitwa Bone Muhoza abaza niba korona yo bifitaniye isano na asima canke yo bifata nk'uko kwa asima. oya, coronavirus nta sano ifitanye na asima, kuko coronavirus nyine ni virusi, korona ni urugori cyangwa uruziga, ni naho iryo zina ryavuye. naho asima rero ni indwara ifata ibice by'ubuhumekero bwinjiza umwuka wa oxygene mu mubiri, noneho nyuma ukagera mu maraso, noneho amaraso akawugeza mu bindi bice by'umubiri aho oxygene igomba gukoreshwa. ntabwo rero asima iterwa na virusi, ahubwo icyo tuzi cya asima ni uko iyo miyoboro y'ubuhumekero nyine itumba igafunga, umuntu agasemeka ntabashe guhumeka, ku buryo batamuhaye imiti ashobora no gupfa abuze umwuka. Mbona arangiza abaza ati korona ubukana bwayo bugereranywa gute n'ubwa Ebola? ntabwo byoroshye kuvuga ntuza ubukana bwa korona na Ebola, kuko ni za virusi ziva mu miryango itandukanye. iriya nyine SARS-CoV nyine ni za coronavirus, ariko Ebola ni za virusi zitera umuriro zigatera no kuva amaraso mu mubiri. ntabwo Ebola ifata mu bihaha, kandi rero umuryango wayo ni virusi. ahubwo Ebola ngo nibutse yuko Ebola ni umugezi wo muri Zaire, ngubu ngo Repubulika Iharanira Amajyambere ya Kongo, n'iryo zina ryavuye. Muganga Leonard Nduwayo yishura ku bibazo by'abanywanyi bacu baca ku rubuga rwa Facebook mu kubaza ico cyose biyumvira bakeneye kumenya kuri iki kiza ca coronavirus. Ku rubuga rwacu rwa Facebook kandi turabona bamwe mu bakurikira amakuru yacu bagize ico bayavuga ko nk'iriya ya Nyamugigima yabaye ejo mu micungararo ya Bujumbura. hari uwitwa Single Boy Claude avuga ati iyo Nyamugigima nibaza ko yari irenze ibyo bipimo bavuga, kuko yumvise yimara iminota 5 yari konona ibintu bitari bike. twabyumvise yuko iteye akoba. Habarugira Abdul nawe aravuga ati dushimira Imana Nyamugigima yari ikaze, muzodukorere ikiganiro dusobanukirwe neza. ngira ngo abahinga barabyumvise, nitwabikora ko rero bazoheza badutumikire. Goma, Rucuru, Bujumbura na Kayanza mwatwumva. abari muri Cibitoke bariko baravuga yuko batatwumva neza. mugerageze kuraba umurongo wa internet wanyu ko umeze neza, naho bidakunze murashobora kandi gufata ikiganiro ca BBC Gahuza Miryango kuri internet kuri bbcgahuza.com, hamwe coba ari kibazo ca Facebook. Reka rero ndabasezere ndababwira yuko leta y'u Burundi ifise icizere yuko igiye gusubiza hamwe mu minsi ya vuba na leta y'u Rwanda mu bihugu bibanyi. imigendanire yavyo ikaba yari yaratosekaye mu minsi yahera, ariko rero u Burundi buvuga yuko bwateye intambwe ishimishije. ivyabwo ngo bwabikoze, bukaba bwiteze yuko n'u Rwanda ruheza rukagira gutyo. Mwumvise kandi yuko mu Rwanda ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatanguye gupimira abantu mu mihana iwabo, cyane cyane mu micungararo ya Kigali. intumbero kukaba rero ari ugushaka kumenya uko uduce tumwe duhagaze, kugira ngo dushobore gufatirwa imigambi yihariye ku bijanye n'iyo ngwara ya COVID-19.
kino kiganiro cari gihagarikiwe na Robert Patrick Misigaro, jewe mwumva nari Florentine Kwizera, nkaba ndabashimiye mwese abahisemwo gutangura iyi ndwi dutanguye muteramana na BBC gahuza miryango. Mukomeze kugira ibihe vyiza mwirinda corona.